kandi muri Antiokia mu ishengero ryaho hari abavugishwa n'Imana bigisha. Umwe ni Barunaba na Simeyoni ariwe Negeru na Rukisiyo Munyakurene na Manayeni yarerewe hamwe n'umwami Herode. Hariho na Sauli bariko barasenga umwami bisonzesheje. Mwe muyera aravuga ati nimundobanurire Barunaba na Sauli bankorere igikorwa n'abahamagariye. Nuko bisonzesheje basenze babarambitse ku biganza barabarungika. Imana yacu yabwa icubahiro cyane. Mana tugushimiye kubwira ijambo, turagwaye icubahiro muri iki gitondo ciza. Wagize neza kubana natwe no kuvyukana natwe. Tugeze kuri iki camusi turi bazima, dushima Imana, twishize mu biganza vyawe kugira ngo bane natwe ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi tukubone uvugane na buri muntu wese. Mana ukora imirimo n'ibidasanzwe ku buzima bwacu, hanyuma uyerekane nk'Imana muri vyose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ku kwezi kwa gatanu ni ukwezi kubona bw'Imana. Imana yaduhaye kuba mu buntu bwayo kugira ngo bikunde dushobore guhamagara Imana, Imana nayo igira icikoze itwumve. Turi mu mwaka wo gushumbushwa n'Imana hamwe no kwagurirwa n'Uhoraho. Muri uyu mwaka rero wo gushumbushwa no kwagurirwa n'Imana, Bibiliya iratubwira ko hashumbushijwe Abanyisirayeli bamaze guhura n'intambara, bagahura n'ivyago vy'inzige. Inzige zariye ibintu Abanyisirayeli bari batunze. Igihugu cinjira mu kaga, abantu bagira intambara n'ibibazo, abantu babura yo gucira nayo bamira. Muri ico gihe hari umuntu w'Imana yitwa Zakariya, umugore wiwe kitwa Elizabeth. Bari bamaze igihe barabuze uruvyaro, barasenze ariko ntivyashoboka. Imana rero Bibiliya ivuga ngo ico gihe ijwi ry'Imana ryari rigoye. Imana ntiyari kivugana n'abantu kuko Imana yari yaragiye Abanyisirayeli bari baradibamye ngo bakoze ivyaha. Abanyisirayeli bari bazanye Imana nshasha batazi kandi itazwi, nizo basenga umwanya muremure, bituma Bibiliya ivuga ngo barakaza Imana, Imana irarakara. Imaze rero kurakara, ejo abo twari kumwe twavuze ko igihe Imana yoyo yarema yashizeho ibintu vyose, ariko yaremye umurongo w'abantu bayubaha, irema n'umurongo w'abantu canke ibintu bizohana abantu bazoba bavuye muri uwo murongo. Mu yandi majambo, utari mu murongo w'Imana hari inzige ubuti bukiyemo zitangura kukurya. Ivyo rero vyatumye mu buzima Abanyisirayeli bahura n'akaga, kuko ntibari mu nzu y'Imana, ntibari mu murimo w'Imana, ntibari mu murongo w'Imana. Inzige zirabajya, bahura n'intambara, bahura n'ibibazo. Bibiliya rero kivuga ngo bamaze guhura n'izo nzige, uwo mugabo bita Zakariya asenga Imana ngo yinjira mu nzu y'Imana mu rushengero. Amara igihe hariko asengera igihugu cyari mu kaga, cyari mu bibazo, cyari mu yabira. Agira umutwaro wo gusengera igihugu, agira umutwaro wo gusengera bene wabo, agira umutwaro wo gusengera ingo n'imiryango, agira umutwaro ukabije. Yumva abuza amahoro, aheba uburiri, aheba umugore, aheba ivyo yaratunze. Kandi mwibuke ko Zakariya yari mu bantu batunze mu ntara y'Yudaya. Acagenda mu rushengero kugira ngo Imana itabara igihugu, kugira ngo Imana itabara abantu, kugira ngo Imana itabara imiryango. Hari ibintu tugomba guheba. Icyambere, hari ibyo tugomba kwisonzesha. Abagore turagomba kubisonzesha, n'abagabo tukabisonzesha, n'abana tukabisonzesha. Ibyo dufise tukavyisonzesha. Nitiro uburiri tukabuhagarika, tukaja mu nzu y'Imana aho Imana iri, kugira ngo Imana imanuke itwibira amabanga. Ntagihe na kimwe Imana izotabara abantu bari mu kaga hatabanje kuba abantu bitanga bagaheba ibyo byose.
Imana dufashe cyane. Uyu mugabo rero amaze kwinjira mu nzu y'Imana mu rushengero arasenga Imana iramugenderera iramuga ati Zakariya, amasengesho yawe watakambiye igihugu nayumvise, ariko sinzozana abo Isamariya, sinzozana abikarudaya n'ahandi, ngiye kuzana wa mugore wawe yanda yari yarazivye, yanda itavyara maze imyaka myinshi mutavyara, niho ngiye kunyuza umugambi. Icyo wasenze kigiye kunyura muri mwebwe. Umva, iyo umuntu ahevye uburiri, iyo umuntu ahevye bya bindi byamuha umunezero, hari ibintu byari byarugawe cyangwa ibyari byarazivye bitari bigikunda, Imana ikibikora bigakunda mu izina rya Yesu. Nawe hari ibyo ugomba guheba kugira ngo Imana n'ibyo wari warahevye n'ibyo warumva bitogena neza, Imana navyo ibizibure. Haleluya. Iyo wafashe umwanya ugasenga, hari ibintu wari warabonye ko wamaze guparika apara, hari igihe ugira umutwaro, uwo mutwaro ukawuparika apara, ukavuga ngo vy'ukuri aho Imana ntiyotabara, aho Imana ntiyokora. Ariko iyo uhevye bimwe nakubwira ukaza mu nzu y'Imana, aho Imana ivuga bigakoreka, aho Imana ivuga bigakunda, ukayegera ukaja ku birenge vyayo, Imana ikora ivyo abantu batashoboye, Imana ikuzibura n'inda zitavyara zikavyara. Niko vyagenze muri ico gihe. Zakariya avyara umwana w'umuhungu amwita Yohana Batista. Yohana bisigura ngo ubuntu. Rero uku kwezi kwa gatanu ni ukwezi k'ubuntu Imana iduhaye. Iyo umuntu yagiriwe ubuntu agenda imbere y'Imana avuga ijambo rikijana. Haleluya. Uyu rero Zakariya amaze kuvyara uyu mwana w'umuhungu, araza arabaho, aba umuntu asanganya abantu n'Imana. Yabaye nk'ikiraro, aba small gap, aba kiraro. Ico kiraro gihuza abisezerano rya kera n'isezerano rishasha. Nico gituma yaje avuga ngo nimutegure inzira z'Uwiteka, mutegure inzira z'Imana, ngo mufate udutumba n'imisozi mugiriki mubiringanize. Uri kurumva iyi mvuga ya Yohana Batista, wo kwibaza ngo ni imitumba y'Ibugarama, wo kwibaza ngo ni imitumba ya Cene canke ya Magufari ya mu Rumonge, ukibaza ngo ni ya mitumba ya Nyeri ngaho muri Kenya. Imitumba bavuga yari biki? Yari ibintu bari barashizeho. Muri ico gihe Imana itakivuga, hariho ico bitare classe z'abantu, ubwoko wa imigwi y'abantu, abo bita ngo ni les hauts bourgeoisie na clergé hamwe n'abandi. Iyo ni histoire. Hari ngo abantu bari hejuru n'abari hasi, abatunzi ba hejuru hamwe n'abihebeye Imana, hakaba n'abantu bari hagati ngo badakenye badatunze, hamwe rero n'abanyagihugu banciyaho. Abo rero ntibaza mu nzu y'Imana. Abatunzi baza naho batabagisenga. Imana dufashe cyane. Amen. Abatunzi naho bataba bagisenga, bobo uje wowe witungiye baca bakubwira ati vanga hakuri intebe genda hari inyuma. Bisa naho yoba ari umunyavyakasisa, bamuzana imbere kubera ubutoni, bamuzana imbere kubera icyari, bagaca nk'umwebwe udafise amafaranga cyarakiza kwicara imbere hica abantu bafise uburyo n'amafaranga, mwebwe abanyarucari baje hari inyuma. Ivyo niko vyari biri. Rero Yohana aravuga ngo nimuringanize iyo misozi, abantu mugiriki mungane, kuko haje umwami, agiye kuzo umwami nibazoringaniza ibintu, ati twese ibiyaya mufurira ibikokwe n'ibindi, ati ivyo bintu mwishizemo ngo muratunze, ivyo bintu mwishizemo ngo mva mu miryango itunze, ati imuhagarike mwese mugiye kuja musi yiki muringanizwe n'umusaraba. Yavuga ngo umusaraba mwese uzobanganisha, umutunzi n'umukene bicarane, umworo n'umutegetsi bicarana. Uyu munsi rero kuba Yesu amaze kuza, Yohana Batista akavuga ubuhanuzi, uricarana nyene icubahiro, araza kicara mu nzu y'Imana, mukicarana mu nzu y'Imana. Ariko ico gihe ntivyabaho. Nukuvuga ngo abami bari bafise abapastori, bari bafise abapadiri, abasaseredoti, baza kubasomera imisa ukwabo, kicarazira ko muhura. Ariko ivyo vyarahavuye. Yohana rero araza aravuga ngo tuje gusanganya abantu n'Imana. Abantu batahura bumva ijwi, nico gituma bavuze ngo ubwami bw'Imana burabegereye, buri hafi. Mu yandi majambo, Imana bisa nuko yari kure, yaragiye. Hanyuma Yohana avuga ngo ubwami bw'Imana burabegereye. Imana rero uburi impande
murayegereye imana, muri kumwe namwe. Ntimusenga imana nk'iri mu ijuru. Hari abantu iyo tuko turasenga duhamagara imana umenga iri kure, umenga iri hariya kure mu kirere. Oya, imana muri kumwe ahanyene wicaye, igendana nawe, igendana muri wewe. Niwasenga imana barikebagura baragira iki? Imana iri muri twebwe, imana iri muri wowe, ntikiri kure, yaravuye hari yiri ibana n'abantu. Icyo Yohana yaje gukora, yaje gufata imana yari kure ayizana mu bantu. Halo, niyo yaje gutanga ubuhanuzi. Inyuma y'imyaka irenga amajana, ubuntu bw'Imana bwatumye imana iza mu bantu. Haleluya. Rero natwe twagomba muri no misi rero ku kwezi kwa gatanu ko twagiriwe ubuntu, twitwa ba Yohana. Turi ba Yohana. Imana yaduhaye mission yo gufata abantu batahora bumva ijwi ry'Imana bakumva ijwi ry'Imana. Yaduhaye mission yo kujya inzige. Yohana Batista yagiki inzige. Inzige nakubwiye ngo nabadayimoni bamaze igihe babangamiye ubwoko bw'Imana, n'abarozi n'ibyamyuka mibi, abo n'inzige. Rero Yohana umuntu yamaze kugira ubuntu n'Imana, ibiryo vyiwe abari zanzige. Abandi bariko bicwa na kanseri, we wavuga ati hagarara. Abandi bariko bicwa n'ubukene, we wavuga ngo hagarara. Aho Yohana ageze, aho ubuntu bw'Imana buri, ibintu bigenda neza. Haleluya. Rero tugomba gufata abapagani batamenye Imana tubazane mu nzu y'Imana, kandi tugomba gufata ibibazo byari bihanze bene data, bihanze isi n'igihugu, byose tubikubite hasi, Imana tuyimike muri twebwe, hanyuma amahoro akwire ku isi yose. Haleluya. Haleluya. Sisiko tuko turumvikana. Uwo ni Yohana rero Batista. Muri ukwezi rero kwa gatanu tugomba gutangura amasengesho y'imisi 40. Ni mu gitabo cya Yoweri ibice 1:14 yavuze ngo mpamagarira, faites publier et convoquer les vieillards, les prêtres, les pasteurs et bishops, ngo mubazane, ngo baze mu nzu y'Imana kugira ngo basenge igihugu kibona amahoro, inzige zihagarare. Uku kwezi kwa gatanu Imana iguhaye mission ko wagira ubuntu bwo kuba imbere y'Imana. Ni wowe ugomba gutuma ibibazo by'iwanyu. Hari intambara mu nzu iwanyu zihamaze, hari ibibazo bimaze igihe mumaranye muhiri wanyu, hari ibibazo bimaze igihe mu miryango, hari ibibazo bimaze igihe mu mafamiye no mu gihugu. Ivyo bibazo bigomba gutorerwa inyishu muri kwezi kwa kangahe? Kwa gatanu. Kubera iki? Imana yaguhaye kugirirwa ubuntu bwo kuhamagara Imana ikakumva, bwo gusenga ikakumva. Yavuze ngo bose baze mu nzu y'Imana, abakuze, aboroshe, abatunzi, abakene, abagwaye n'abatagwaye, bose baze mu nzu hehe y'Imana. Hari byo wasengeye umenga ntibishoboka, hari byo wasengeye umenga ntibihari. Muri iyi manda y'ukwezi kwa gatanu Imana yaguhaye kugirirwa ubuntu kugira ngo ibyo wasengeye nk'ibitahari Imana ibikwega ubibone mu izina rya Yesu. Ku kwezi kwa gatanu bigiye kumenyekana. Wango bigiye kumenyekana.